turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habegeranirijwe mu ikambi nshasha ya Chaka Shabinda hirimwo abateshejwe izabo n'ingwano zo mu gisagara ca Sake bahangayikishijwe n'ibibazo birimwo ubwinshi bw'abayigana n'ubufasha buke. Abana bari kuturiza tugashaka ibyo twakora tukabibura, yemwe ndakigenda pe cyo kujya amazi nukuyabona wapi naho kurara benda ngo twari twabona ubufasha mu maisha ya tabu tunasumbuka sana. Abo ni bamwe mu bahungiye mu ikambi nshasha ya Chaka Kabinda iri mu gisagara ca Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu hirya nino kw'isi. Abaganga bo muri Korea y'Epfo ntiberekwa umugambi wa leta wo kongereza abanyeshure biga ivy'ubuvuzi, navyo twabiteguye. Ku mugabane wa Afrika naho ruvuga umenyesha makuru muri Cameroon Martinez ruzobazwa abantu 17. Idonido ni mukanyisasi. Eka makuru yacu tuyahere muri Burkina Faso yuguruye amatohoza ku bwicanyi bwahitanye abagera 170 mu ndwi heze bukomeretsa benshi batatangajwe igitigiri. Umushikiriza amazi akizigenza wa Republika muri Burkina Faso avuga ko abagizi ba nabi bagavye ibitero mu bigwati bitatu, icambere ni Komsiliga, ica kabiri Noldan, ica gatatu naho Soro. Ivyo bigwati vyose biri mu ntara ya Tenga iri mu buraruko bwa Burkina Faso. Itangazo ry'umushikiriza amazi mukuru w'ico gihugu ntiritomora bagavye ivyo bitero canke ngo rivuge abakekwa kuba babikoze, eka ntirinatomora igituma makuru y'ivyo bitero bitatu vyagabwe ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa kabiri kuno mwaka agiye kuja habona inyuma y'indwi iheze ivyo bitero bibaye. Iryo tangazo rivuga ko ubutungane bwa Burkina Faso bwituye abanyagihugu kugira ngo burondere amakuru yose ajanye n'ibi bitero. Abarokotse babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abagore n'abana barenga 200 bari mu baguye muri ivyo bitero. Abajeje umutekano nabo bakemeza ko ibi bitigiri vy'abarenga 170 bitarimwo ivy'abaguye mu kindi gitero cagabwe uwo musi nyene ku musigiti w'abayisilamu uri mu buseruko bwa Burkina Faso, n'ikindi cagabwe ku isengero ry'abakristu uri mu buraruko bw'ico gihugu. Naho ubutegetsi bwa Burkina Faso butaravuga igitigiri c'abaguye mu bitero vyo ku musigiti no ku isengero, umwe mu bajeje amasengero yemeje ko icagabwe ku isengero ry'abakristu cahitanye n'imiburiburi abasivile 15. Amashirahamwe yigenga akemeza ko mu kwezi kwa mbere abagera kuri 439 baguye mu bitero bishusha nk'ivyo biherutse kuba muri Burkina Faso. Tuve muri Burkina Faso tuja muri Cameroon yatangaje ko abantu 17 aribo bazobazwa urupfu gumenyesha makuru w'icamamare Salomo Mbani Zogo azwi ku izina rya Martinez. Aba 17 barimwo Jean-Pierre Amugu Belinga, umugwizatunga akomeye muri Cameroon, akaba ari nawe yashinze ikimenyesha makuru citwa Anecdote kiri mu bigugwa cane muri ico gihugu. Belinga yatawe muri yompi inyuma y'indwi zibiri. Martinez yaramaze agandaguwe ariko mu nyuma aza kurekurwa. Yagirizwa kuba yaragize uruhara mu guhohoteranya kwigendera. Abamuburanira babwiye amenyesha makuru ko ivyo yagirizwa ari rementanya. Abandi bazoburanishwa muri no dossier umenyesha makuru Martinez barimwo Maxime Leopold Eko yahoze atwara igisata kijejwe iperereza muri Cameroon. Yagirizwa ko yagize uruhara mu guhohotera umuhisi Martinez. Justin Danwe hajeje ibikorwa muri ico gisata c'iperereza ca Cameroon nawe azoburanishwa ku vyagirije vy'uruhara yoba yaragize mu igandagurwa rya nyakwigendera Martinez. Ubutungane bwa Cameroon bwatangaje ko bwafundikiye amatohoza kandi bufise ivyemezo vyo gutangura kuburanisha mu mizi uru rubanza. Amatariki imburano zizotangurira ko ntiyatangajwe, ariko naho biruko abanyagihugu ba Cameroon bavuga ko atabutungane bubereye buzoboneka muri ico gihugu kiza mu vya mbere mu bitubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Ku bihugu 180 ishamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières rishira Cameroon ku mwanya w'118 mu vyo kubahiriza ubwigenge bw'abamenyesha makuru. Mu mwaka weze abamenyesha makuru batatu muri ico gihugu barishwe bazira umwuga wabo. Arsene Salomo Mbani Zogo yagandaguwe ku myaka 50 yamenyekanye kwera inkuru zica ku radio yakora ngerekana ingene abayobozi ba Cameroon bagira ibiturire. Izo nkuru yazikora atarya umunwa, akenshi akadudurira ko atanga amazina y'abategetsi bakora amanyanga atandukanye.
ikiziga ciwe catowe cononekaye imbere y'ahakorera polisi i Yaounde ku murwa mukuru wa Cameroon igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa mbere ko muri 2023. Abakihazanye vyaboneka ko bakihataye inyuma y'imisi yari amaze agandaguwe. Benny Gantz, umwe mu baza imbere mu bagize umurwi ujeje ivy'ingwano muri Israel, uno musi kuwa mbere haraza guhura n'indongozi zitandukanye za Amerika. Imibonano yiwe iza kubera Washington DC, ikabiza kuba igamije kwiga ingene hoboneka agahengwe k'intambara hagati ya Hamas na Israel n'ingene imfashanyo zo mu ntara ya Gaza zo kwiyongera. Umutegetsi wo mu biro vya President wa Amerika yatanze ano makuru ntashime ko amazina yiwe atangaza. Yavuze ko Benny Gantz aza kubonana na Vice President wa Amerika, umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro vya President wa Amerika, hamwe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika Anthony Blinken. Uwo mutegetsi wo mu biro vya President wa Amerika yabwiye bagenzi bacu aha Washington DC ko ikirangamisi c'ivyo Vice President wa Amerika Kamala Harris aza kubwira Benny Gantz harimo kwibutsa Israel uburenganzira ifise bwo kwivuna ico Amerika yita agasomborotso kavanze n'iterabwoba rya Hamas, no kwibutsa ko ari ngombwa ko haboneka amasezerano atuma imbohe zirekugwa, imfashanyo zikagwira kandi zigashika vyoroshe mu ntara ya Gaza. Ejo kwa Mungu ibiganiro bigamije gutanga agahengwe vyarongeye gutangura, vyabereye muri Misiri, bikaba vyashemikiye hanini ku gahengwe kuboneka mu kwezi kweranda kw'Abayisilamu kuzotangura igenekerezo rya 10 canke rya 11 z'uku kwezi kwa gatatu. Hagati aho ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye, Amerika ikoresheje indege za gisirikare yaramanuriye ku butaka bwa Gaza imfashanyo zigera ku mifuko 30,000 irimwo ifungurwa. N'ubwa mbere Amerika ikoze ico gikorwa co gutiburira imfashanyo muri Gaza yifashishije indege za gisirikare. Muri Korea y'Epfo naho abaganga barugwa mu majana n'amajana bamaze igihe kirekire bakora umwuga wo kuvura baraye bakoze imyiyerekano biyerekaniye i Seoul ku murwa mukuru wa Korea y'Epfo. Indyamunyu mu buganga bwa Korea y'Epfo zakoze imyiyerekano zishigikira baramara igihe muri uwo mwuga n'abacimenyereza bamaze indwi zibiri bahagaritse akazi. Basaba leta guhagarika umugambi wayo wo kongereza igitigiri cabo yemerera kwinjira mu mashure y'ubuganga. Leta ya Korea y'Epfo yifuza kwakira abanyeshure bashasha mu vy'ubuvuzi bagera ku 2,000. Aba bakaba bazokwiyongera ku bagera ku 358 basanzwe bariko bigira ubuganga muri ico gihugu. Abiyamiriza umugambi wa leta basigura ko ibisata vyigisha ubuganga muri Korea y'Epfo bidafise ububasha bwo kwakira ico gitigiri c'abanyeshure bashasha. Bemeza ko umugambi ataninyishu wozana ku kibazo c'abaganga bavura abana n'abakora mu gisata c'ubutabazi bwihuta babandanya kugabanuka. Ibi bisata naho ari nkoramutima muri Korea y'Epfo, abikoramwo bahembwa amafaranga make cane. Nta ruhande rwemeza ko abaganga bariko bariyamiriza umugambi wa leta babiterwa n'ubwoba bw'uko bakaramuka biyongereye amafaranga bahembwa azogabanuka kuko bizoba ngombwa ko leta iyasaranganya hagati y'abantu benshi. Leta ya Korea y'Epfo ikavuga ko ino yegeregere yabangamiye igisata c'ubuvuzi. Amasango menshi yo kubaga abarwayi yaregeje inyuma. Mwomenya ko abahagaritse akazi aribo ahanini bafasha abaganga b'ibicocoro iyo bariko barabaga abarwayi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ikavuga ko ari nka hamwe abaganga bamaze igihe kirekire mu mwuga nabo bohitamwo inzira yo guhagarika akazi. Igisata c'ubuvuzi muri Korea y'Epfo coba kigiye mu kaga. Korea y'Epfo ikangisha ko uno musi kwa mbere iza guhagarika impusha zo kuvura ku baganga bagera 9,000 bamaze indwi zibiri muri yegeregere. Ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi ry'Amerika nongere ndabaha ikaze. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habegeranirijwe mikambi nshasha ya Kacha Shabinda barenze 17,000. Ikampi irimwo abateshejwe izabo n'ingwano zo mu gisagara ca Sake. Abayihungiyemwo bavuganye n'Ijwi ry'Amerika basiguye ko bahangayikishijwe n'ibibazo bitandukanye birimwo ubwinshi bw'abayigana n'ubufasha buke. Umenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani Bakomera yayigendeye adutegurira inkuru ikurikira.
Inkambi ya Kashakasha Bindu ni inkambi nshya ibarizwa mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi. Ni imwe mu nkambi nini cyane ziri mu mujyi wa Goma kubera umubare mwinshi w'abantu imaze kwakira mu gihe gito gusa. Iyo uhagaze kure y'iyi nkambi ubona ko yubatswe neza kimwe n'izindi nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma, ariko iyo wegereye hafi yayo usanga igice kinini cy'iyi nkambi cyubakishijwe ahanini n'amahema ndetse n'imifuko bishaje. Impamvu nuko nta miryango itabara bari mu kaga irahagera. Iyi nkambi yubatswe na leta ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku mpunzi CNR. Imbere muri iyi nkambi nta bikorwa ibyo ari byo byose by'ubucuruzi bikorerwamo, gusa usanga abana bamwe bacuruza ibiti byo kubakisha utuzu two mu nkambi bakura muri parike y'Ibirunga nyuma y'urugendo rw'ibirometero bigera kuri 12 bakora bavuye muri iyi nkambi. Abagwiriye muri iyi nkambi ni abaturage bahunze baturutse mu mujyi muto wa Sake, Karuba na Shasha mu teritwari ya Masisi nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwijwe ry'Amerika ko impunzi zirenga ibihumbi 17 arizo zimaze kwakirwa muri iyi nkambi nshya ya Kashakasha Bindu. Izi mpunzi zatangiye kugera mu mujyi wa Goma ku bwinshi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Niko Bwana Ame Muhima, umuyobozi w'iyi nkambi, yabwijwe ry'Amerika. Ubuzima ntabwo bumeze neza ahangaha muri iyi nkambi kuko abantu bakomeje kwiyongera. Ubu turabarirwa ku bihumbi 17 abantu bose bari muri iyi nkambi, ariko nta bufasha dufite. Ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu zindi nkambi ahangaha byikubye inshuro 5. Mbese abantu nta cyizere cy'ubuzima dufite kuko leta yatuzanye ahangaha ariko nta kigenda. Amabashe tugira, nta byo kurya, nta mazi, mbese abantu bamerewe nabi. Umubare munini w'abakiriwe muri iyi nkambi ugizwe n'abagore n'abana nabo bahunze bavuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Aba nabo bavuga ko barimo guhura n'ibibazo bitandukanye bitewe no kubura ibyo kurya, amahema yo kubamo, ubuvuzi, amazi ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mbega turi kusinda, abana bari kuturiza, tugashaka ibyo twakora tukabibura. Mbega ndanubwo wasubira inyuma njya gushaka ibyo kurya bitewe n'uko umuntu akugaranga isako ukabona mbega haratinyishije cyane, asigaye umuntu akavumira abana bakamuriza. Mbega yemwe ndakigenda pe. Twaturutse Karuba, tuvuye Karuba tujishasha ishasha, naho barongera biranga tuja Isake, tugeze Isake naho birongera biranga tuza handi. None ko tutasubira inyuma ngo tuje kureba ibintu twasize inyuma, ndacyo kurya ndacyo make n'amazi nuko yabona wapi, naho kurara bendago twari kwabona ubufasha kuko turi bashasha. Madamu Furaha Bitetirwa ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34. Uyu nawe yahunze aturutse mu gace ka Shasha kari hafi mu birometero 10 n'umujyi muto wa Sake. Avuga ko yahunganye n'abana be 7, ariko umugabo wagahitonywa n'igisasu ubwo yahungiraga mu mujyi muto wa Sake. Mu gahinda kenshi uyu mugore avuga ko bitamworohera kubona ibyo kugaburira abana be kubera ubufasha butaragera muri iyi nkambi nshya. Mu maisha ya tabu tunasumbuka sana. Ubuzima turimo gucamo muri iyi nkambi biragoye kubwiyumvisha utari muri iyi nkambi rwose. Reba aba bana banje bari ahangaha bose baricaye bategereje yuko umva gusabiriza nkabaha ibyo kurya, kandi muri ibyo byose nanjye ntaho mfite nabikura. Mbese buragoye. Nahunganye abana benshi, umugabo wanjye ahitanywa n'igisasu tugeze muri Sake dutekereza ko wenda ibintu biri buze kuba neza, ariko kugeza ubu nta kigenda. Abantu benshi muri twe ahangaha barwaye imitima kubera ibisasu byinshi. Mu cyumweru kimwe gusa izi mpunzi zimaze muri iyi nkambi nshya ya Kashakasha Bindu, ingaruka zitandukanye zirimo no gupfa kw'abaturage zitangiye kugaragara. Impfu nyinshi zirimo kugaragara muri iyi nkambi ni iz'abana bari munsi y'imyaka 18, dore ko nta nzego z'ubuzima zihabarizwa. Nubwo uyu mubare ari mwinshi, ntabwo twabashije kumenya umubare nyakuri w'abantu bamaze gutakariza ubuzima bwabo muri iyi nkambi. Madamu Nyirahabimana Odeta ni umwe mu bamaze gupfisha abana babo kuva bagera muri iyi nkambi. Izi mpunzi zirasaba amashyirahamwe atandukanye kubazanira ubufasha mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ndetse no kubakingira indwara zirimo kolera, bakabaha n'ibikoresho bya ngombwa byagenewe kurinda malaria n'izindi ndwara zitandukanye ziganjemo iziterwa n'umwanda.
ubwo twateguraga iyi nkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta yewe n'iz'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe kugoboka impunzi ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo aba banyekongo bibaza. Ibyago impunzi zo mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje guhura nabyo bikomeje kugenda byiyongera cyane mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Muri zo twavuga nk'iya Bulengo na Kashakasha Bindu zibiherereye mu mujyi wa Goma, Don Bosco, Kanyarucinya, Rushagala na Rusayo n'izindi zitandukanye zose zibarizwa mu teritwari ya Nyiragongo. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize ivuga ko kuva ku bitero bya M23 byuburiye mu nkengero z'umujyi muto wa Sake abantu barenga ibihumbi 180 bose bamaze kuva mu byabo. MSF yatangaje ko mu duce twakozwe n'ibi bitero abagera kuri 20% bagiye bapfa mu buryo butunguranye kandi butandukanye. Muri bo higanjemo abagabo n'abagore. Ibi bigatera MSF gutinya ko umubare w'imfubyi ushobora kwiyongera mu teritwari ya Masisi na Rucuru kurusha utundi duce twose two mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Ijwi ry'Amerika tukivuga ku vy'impunzi mu kwezi kw'icumi uno mwaka ikambi ya Nduta yo muri Tanzania izoba yugawe burundu kugira ngo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 112 ziri muri ico gihugu zizobe zatahutse. N'ingingo yumvikanywe ko no mu Rwinyabutatu wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania omugwi uhuriweko n'ivyo bihugu bibiri hamwe n'ishami rya ONU gitaho impunzi kw'isi RCR. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru. Biri muri raporo y'ibanga Ijwi ry'Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi zirinduta ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania. Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro. Tanzania ni ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha i Burundi bagashika bicwa. Tukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu gihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo, n'ahantu mu ngora, n'ahantu butari muda utorora atakintu na kimwe ushobora gukora utadandaza. Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubu afise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo. Kandi abenshi ivyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu. Amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe, amavuriro n'amasengero. Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu Rwinyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi, Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 64 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga ibihumbi 50 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse nuko ku kwezi hazoja haratahukanwa abagera ku bihumbi 2 kugira ngo igihe co kugara amakambi kizogere hasigaye impunzi nkeya. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamwo. Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania. Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa. Atejewe nk'umukuru w'igihugu akagohe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo c'impunzi cane cane z'abarundi n'iz'abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye. Ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ivyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano. Nivyo bizodusaba uburyo bwinshi, ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe. Tutaona nini cha kufanya. Aya majambo y'umukuru w'igihugu
yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'ibihumbi 2012. uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubu ari mu ikambi ya Nyarugusu, ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. kuri mikoro y'ijwi rya Amerika: barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake. Muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera, bakabarasa bakabagirira nabi. Muribuka Mutabira 2012 impunzi ngene zarashwe zikirukanwa ku nguvu, amakungu arorera, rero bikakogwa akarere kicecekeye. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare, amaraso ataraseseka. Urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko CBDH-Vicar ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara urwo runani kuri mikoro y'ijwi rya Amerika yaburiye HCR: uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera. abo bose leta y'u Burundi naga urutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano y'i Geneve mu 1951 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana, ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashigirwa na Tanzania. HCR nayo ikaba yinjiye muri iyo kadanse. Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu ca Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye, harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu vya Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kongo na Kenya. Pierre Claver Nkuru ku bw'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, umwanya n'uw'amakuru ya sport n'inkino. Tuyahera mu Burundi. Abakinyi 12 umugwi wa basketball wa Dinamo uzifashisha mu nkino za Basketball Africa League bamenyekanye n'abarundi 7 n'abanyamahanga 5. Abakinyi, indongozi n'abakunzi b'umurwi wa Dinamo barizeye ko intumbero yabo yo gushika mu nkino za nyuma muri Beka Arena i Kigali mu Rwanda bazoyishikako. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Abo bakinyi ni Arven Nziza kizigenza uwo mugwi, Bienvenue Richard Ndikuriyo, Gilbert Nijimbere, Clement Karabona, Derek Tigirimbango, Romis Bujeje, Steve Kuminga, Otobo Israel ava muri Nigeria, Maktar Gay ava muri Senegal, Die Abowok Dieng umunyamerika yamuka muri Sudani y'ubumanuko, Morakinyo Williams umwongereza na Brighton Hopes Antonio umunyamerika. Kuri wa gatandatu abo bakinyi bari bahuriye kuri Entente Sportive mu gisagara ca Bujumbura, aho basanzwe bakorera imyimenyerezo kugira bakore umwimenyerezo wa nyuma bari kumwe n'abakunzi babo. Inyuma y'iyo myimenyerezo abakinyi baraganiriye n'abakunzi babo bongera barasangira. Yves Nzeyimana ajejwe ubuhinga muri Dinamo yabwijwe rya Amerika icatumye bategura ivyo birori. Ni igikorwa categuwe mu ntumbero y'uko abakunzi b'umugwi n'abadushigikiye baba hamwe n'abakinyi. Intumbero twarayishitseko kuko byitabiriwe n'abatari bake kandi n'abakinyi barabyishimiye kandi barabonye ko bashigikiwe. Abakinyi bonyine ubwabo baremereye abakunzi b'umugwi ko bazokora ibishoboka byose kugira iyo qualification y'Ikigali iboneke. Nabo nyine ubwabo uri kurabaraba urababona neza ko bifitiye confiance y'igikorwa bagiye gukora. Abakunzi ba Dinamo bari basidukanye n'iyo nka gushigikira abakinyi babo. Banyeza ko Jean Claude Batazira Makopora, umwe mu bakunzi ba Dinamo bamaze igihe kinini muri uwo mugwi, amenyesha ko abakinyi bongeye kubona ko bashigikiwe, ko naho bazaba batari hafi babafise ku mutima. Kara karyo ko kugira twongere tubereke ko tukibashigikiye, turi kumwe, kandi n'indongozi za Dinamo n'abakunzi bose ba Dinamo bari nyuma yabo. Hama abakinyi baratwijeje yuko
bagiye gukora byiza kandi nk'uko bama babikora kanatsinda iyo dutamba wirorera nta kibuza ko wama utera imbere. Hama cano wakongera ko nuko umugwi wa Dinamo tuwizeye cyane, kanatsinda n'indongozi zarabwiye abakinnyi bagiye kugiserukira kugira yuko bujana ubushira umutima mu nda yuko bari kumwe ko bashigikiye. Kizigenza w'uwo mugwi Alvin Nziza yamenyesheje ijwi rya Amerika ko gutamba wirorera bitaryoshe, agashimira ababama hafi bose. Amenyesha ko biteguye bafatiye ku migwi bazohura, akizeza abakunzi babo ko ikibajanye Pretoria ari intsinzi. Ico novugira abakunzi ba Dinamo eka n'abakunzi ba basket bose mu Burundi, twariteguye neza, naho tuzohura n'abandi bakomeye, natwe naho dukomeye twariteguye bishoboka. Kanatsinda tuzogenda hakiri kare kugira dushobore kumenyera ibyo muri Pretoria, dushobore kumenyera ikirere caho n'ingene hameze. Ibyo byose bizodusahiriza kugira dushobore gushika ku mwimbu mwiza. Hama ndatumiye abakunzi bose ba basket n'aba Dinamo kudushigikira aho bazoba bari hose, turakina, bazodushigikire badufashe. Uwo mugwi wa Dinamo uri mu itsinda rigizwe na Petro do Luanda yo muri Angola, FUS Rabat yo muri Maroc na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Urafata urugendo kuri no wa mbere isaha 9 mu masaha y'Ibujumbura. Urukino rwa mbere Dinamo izokina igenekezo rya 9 za kuno kwezi isaha 1 y'ijoro itana mu mitwe na Cape Town Tigers. Desire Atungimana, Kigali, ijwi rya Amerika. Desire urakoze, ucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira sport mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite imikino 2 mpuzamahanga izayihuza na Guinea na Madagascar. Iyi mikino iteganyijwe muri uku kwezi kwa gatatu hagati y'itariki ya 18 na 26 izaba mu kiruhuko cyagenwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Amavubi azifashisha imikino ya Guinea na Madagascar mu kwitegura imikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi iteganyijwe mu kwezi kwa gatandatu. Hagati y'itariki ya 3 na 11 mu kwezi kwa gatandatu, u Rwanda ruzahura na Benin ndetse na Lesotho mu itsinda rya gatatu. Iri tsinda riyobowe n'u Rwanda ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'imikino 2 rigizwe na Benin, Zimbabwe, Lesotho, Afrika y'Epfo, Nigeria n'u Rwanda. Tunyarukiye mu mukino w'intoki ya basketball, ikipe ya APR Basketball Club ikubutse mu rugendo muri Qatar. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yamaze iminsi 10 muri icyo gihugu mu mwiherero kwitegura irushanwa rya Basketball Africa League ry'uyu mwaka. APR Basketball Club yatsinze imikino yose uko ari 5 ya gicuti yo kwipima, yayihuje n'amakipe 3 yo muri Qatar ariyo Al Wakram, Al Rayyan na Al Arabi. Umwe mu bakinnyi b'imena ba APR Basketball Club, Jean-Jacques Wilson Shozwa byose n'umukiza, avuga ko abakinnyi bose bashyize hamwe kandi ngo biteguye guseruka neza mu irushanwa rya BAL. Urundi rwa APR bashyizemo imbaraga, banabitugeza ku bakinnyi. Natwe iyo tuganira nta kintu tuvuga tugomba gushyiramo imbaraga, tugomba gutsinda. Twese turishimye kandi dushyize hamwe nk'abakinnyi ku ishuko, management dushyize hamwe. Nta yindi conversation tukigira, twicara tuvuga abakinnyi tuzakina nabo, inyungu zamufata gutya, dufite abakinnyi bafite experience. Muri make umwuka uri hagati wacu ni ugutsinda. Sigaye no gukina amamatch amikali, tugakina match za BAL kwa gatanu. Mu irushanwa rya Basketball Africa League, ikipe ya APR Basketball Club iri mu itsinda rya Sahara izakinira i Dakar muri Senegal, ikaba iri kumwe na AS Douane yo muri Senegal, US Monastir yo muri Tunisia na Rivers Hoopers yo muri Nigeria. Dusoreze mu mukino wo gusiganwa ku magare, ahagaragaye inenge n'amakosa mu isiganwa Tour du Rwanda riherutse kurangira. Bamwe mu bakurikirane hafi uyu mukino basanga hakwiriye gushyirwaho ingamba zihuse zo gukosora ibitaragenze neza, bitabaye ibyo byazagira ingaruka mbi kuri shampiyona y'isi y'umukino w'amagare izabera mu Rwanda umwaka utaha. Muri Tour du Rwanda ya 2024, abakinnyi binubiye ingendo ndende bakoraga bagenda mu modoka mbere yo gutangira intera runaka zisiganwa. Itangazamakuru ntabwo ryahawe ibitabo bigaragaza ikarita y'ibyerekezo by'isiganwa nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Gutangaza ibyavuye mu isiganwa ndetse no gutanga ibihembo byakorwaga bitinze. Amacumbi y'abakinnyi rimwe na rimwe yabaga ari ku rwego rwo hasi. Urugero, ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan yanze kurara muri hoteli yari yahawe mu karere ka Huye kuko yabonaga nta kajyamo. Ku ruhande rw'amakipe 3 yarahagarariye u Rwanda muri Tour du Rwanda, abakinnyi bagaragaje intege nke. Ibi ni nabyo byasunikiye bamwe muri bo gukora amakosa ya tekinike yabaviriyemo n'ibihano. Jeremy Ngendahayo wakiniraga May Stars yisunze imodoka, naho Joseph Areruya wa Java Innovatech anyura mu nzira y'ubusamo kugira ngo arebe ko yakwigobotora umwanya wa nyuma ku giteranyo rusange. Shampiyona y'isi y'umukino wo gusiganwa ku magare izabera mu Rwanda mu mwaka utaha 2025 kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 28 mu kwezi kwa 9. Jean-Claude Munyandinda, ijwi rya Amerika i Kigali.
ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho haciye hagarukira amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kino gitondo. Diane Ninahazwe ni jewe negeranije amajwi yose y'ano makuru nabateguriye, nkaba nariko ndabashikiriza ku izina rya bagenzi banje bose. Ndabike bantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose, turongera mu yandi makuru ari imbere. Mugira umunsi mwiza mwanyu no mu vyanyu, ndabifurije kugira indwi nshasha nziza. From the Voice of America in Washington.